hakurya ya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bahisemwo kwitera ibisasu, birashe ibisasu nabo bari victimiza, baririza. Ndaje ndababwire ino strategy n'igituma bahisemwo nabo kuca birasa igisasu inyuma yaho bumviye ko hari ibisasu vyakorokeye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu ntara ya kera nziza cyane ya Cibitoke hariya mu Rugombo. Uko vyagenze nuko bamaze kumva ko ivyo vyabaye bahinze umushitsi hariya hakurya mu Rwanda, bacavuga ati ndabasavye abarundi mwe ntimubazi ico bakora dukorera Kamanyora, Ruvungi, Katogota n'ahandi henshi hatandukanye. Raba ico bagiye kudukorera, batubera intambamyi, batubera indirimbo indwi hariya hakurya muri Kongo. Umugambi wacu wa balkanization n'ibindi vyifuzo twari dufise birapfa. Sinshaka kuri ngo ndarasana n'abarundi, raba namwe formule mukoresha hanyuma turabe ko cyoba kimwe ku kindi, hamwe bogira ngo barageze communique officiel canke barabivuze ko tuce tuvugana twe twashikiriwe. Niho baciye bafata systeme igikoho cyako kirarasa kiri Kamembe gica kirahindukira kirasa ahitwa Gisheke. Gisheke ni umudugudu mu Kinyarwanda, ariko mu Kirundi sinzi umudugudu ngo bavuze ko bingana ni na commune canke na secteri na segitsinzi ukungene, mugabo mu Kinyarwanda ni mu mudugudu wa Gisheke. Niho baciye bahitamwo kuyirasa, hanyuma ngo nakagari ka Mujya. Imujya rero bariye igisasu kirashwe na RDF inkotanyi ubwabo birashe. Ndaje ndabasigure mwese bashimira birashe, none birashe kubera hagitswe izo dutahuze. Nico gituma ndi hano kugira dutahuzanye. Rero imbere yuko turandira, reka tubanze turabe kano gasanamu amaje tugaruka tuvugane ukungene ibi na biriya vyifashe ku mirongo y'urugamba, uko vyaraye n'ukungene vyaramutse. Amakuru ni menshi cyane, gumana natwe ushika ku musozo. Igisasu barashe ku butaka bw'u Rwanda aho bita ku Cyagara, hari mu kaye kagari, hani mu kagari ka Murya. Munyemerere tugire bamwe mu aha ni mu kaye kagari, aha ni muri Murya, mu mudugudu, aha ni muri Murya mu kagari ka Murya, umudugudu wa Gisheke. Ubu kano kanya habaye iki nk'abaturage mwari muri aha? Urabona ko aha ngaha habaye iraswa ry'igisasu. Ibi bintu ntago twari tubyiteze rwose, ahubwo aba bantu sinzi rwose bibiri guturuka i Burundi. Ubu kino gisasu giturutse i Burundi, bakirashe. Kuko urabona ko ntago cyaturuka hano kubera ko imisozi hari, ntago byahita bikunda ko kirasa aha ngaha, cyagarurwa n'ino misozi. Bishobora kuba cyaturutse ku butaka bwiriya hakurya. Hashize nk'iminota ingahe bakirashe? Abari bahari, twebwe ntago twari duhari, ariko hashize nk'iminota nka 30 cyangwa 40. Yes, video ni ndende irenga iminota 2 aho abanyagihugu b'u Rwanda bumvikana barira, bataka, basubira baboroga, bagaragaza ubwoba bafise paraporo y'ico gisasu canke n'intambara iri kiraba hari amarasirazuba bwa Kongo. Bumva ko itera igana bivanye n'umurindi bariko barabona w'amasasu n'agasakisaki n'ukungene babona abari Bugarama, ibikoho, abasirikare, amabrende n'ibikoho byinshi bya rutura bigana bija i Bugarama no ku mipaka wa Kamanyora, aho bavuga ati none ko mutubesha ngo intambara ntezotahiza mu Rwanda, ibi byose ni ivyiki. Byifashe gute rero mu gihe bamaze kubona ko ibara rigomba rigwe, baravuga ati nta kundi, reka twirase igisasu. Mvuze kwirasa benshi ntavyo bumva, reka ndabasigurire. Muri no minsi nyene, uno musi turi tariki 6, itariki 4 basinya ni itariki 3 haragaragaye abamenyesha makuru bagenda batandukanye. Sishaka kubavuga amazina kuko nasanze umengo mariko ndabapromotinga, barabimbujije abankurira, ariko mwarabibonye ku mbuga ngo karabumenyi zabo bagenda bagahagarara ahantu Rwanda ruhana za Bugarama nyene hariya nyene bahanira urubibe na Kongo, bakavuga ati ngo heraba ngo bwabwirinzi bwacu ngo bagisamburiye mu kirere. Ndibaza ko izo video muheruka kuzibona, bagaragaza ko ngo gisasu bagiteye ngo ubwirinzi bw'u Rwanda bucabura gisambura. Iki si sawa, si histoire imwe sawa. Nimba ubwirinzi buri hagi Bugarama, buri hagi hafi y'umupaka wa u Rwanda na Kongo, ni musigurire ukungene gisasu kuri plan. Reka ndabashire ko hano turabe, ni musigurire ukungene gisasu bishoboye kuva muri Kongo cheki kava mu Burundi. Mwumvise amajambo y'abano basore, mugaba murabizi ko mu gutamikwa nta bindi, barinda batamika Roki, bagatamika bacimama hariya n'abandi benshi. Aba bana bo ni bato cyane, biroroshe kandi bashe no kumushaka umukato canke iterabwoba. Umva ko baguma bavuga ati ngo cavuye carashwe kivi Burundi.
raba distance yo kuva i Burundi urasa aho hantu bita Imurya mu mudugudu wa Gisheke, uca uraba distance uva Bugarama na Gisheke, muce mugira rezonema mwiyumvire. Ico ni kimwe, nico gituma bigaragara ko birashe igisasu bagikura Bugarama bakirasa Gisheke ahantu ata muntu n'umwe ari, murumva ko cahitanye ibiti ni conona n'imirima. Ikindi ca kabiri, none ko hari ubwo bwirinzi, ko hariyo systeme yo gusambura ibibateye mu kirere, ico gisasu cavuye mu Burundi kiraca mu kirere marimari gikorokera mu Rwanda mu nzira iyi. Nababwiye ati abarundi n'abanyarwanda mu kivisi bakwe byo gukoresha ubwonko, tuzoze turakoresha ubwonko, apana kugenda n'ibishobisho bateye Burundi bagitse kunuku no. Nico twamubona igisirikare cy'u Burundi, naye babwiye no mu kindi kiganiro, uburundi abarundi mu ncaba kungene twe tumeze ntiduhubuka. Nimba muri ndamona abarundi twaraje kumbuga ngurukana bumenyi harura imyaka yaheze duhoze abanyarwanda bidigadiga basubira bibaza ngo nibo barieloka, bibaza nibo bazi indimi. Oro mu Rwanda bavuga nta n'ururimi kwanza na rumwe bavuga neza. Ikinyarwanda cabo nyene wumva bakoresha izo nkotanyi kiri broken. Icongereza muhora mumva ko na Kagame adakonjika. Igifaransa ntubabaza. Igiswahili coco ni nko kubutuma umwana umucanwa akawugendana mu kiganza. Rero ingorane ihari bagiye gusanga abarundi turi 13 kubasumba n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Abarundi bafise ituze haba mu gisirikare haba mu bene gihugu. Twe turitonda tukarondera fact, nidufa kuvuga. Aya makuru umuntu aba yavuze kuva ku munsi wejo itariki 5, ariko umuntu aritonda karondera karezona. Si bimwe ba Roki, si bimwe ba Scovia, si bimwe ba Chimamanda na ba Kasukura, abandi benshi bagenda batandukanye. Uzoma ngo baboya gusaka image muri groupe ngo mwabonye ngo mu Burundi ngo kunuku nakuriye. Reka rero ndeke kubicisha amajambo, nako ndavuga ati dukoreshe rezonema. Bugarama Gisheke nta n'umwanya w'amasaha ngaho urimo. Kuva mu Burundi urasa mu kirere kikagwa Igisheke bisigura ko atabwirinzi mufise banyarwanda. Ico gituma nababwiye muravuga amajambo yo kwiyemera mwidadira mukongera mukavuga n'ayandi yo kwimara amanza. Muriza muvuga ko ikibombe cavuye i Burundi kigatarukira mu Rwanda Igisheke mu kagari nimba kagari ka Murya seke nta bwirinzi mufise. Full stop, kuko buhari mwari kugifata. Bon, murashaka kuza mukavuga ati ngo ubwirinzi burya ntibufa gufata ibisasu byose. Ubwirinzi bwo mu kirere bujejwe gusama ibisasu dora tubona muri ivyo bihugu bikomakomeye, seke kugira bunanirwe kugisama baba bateye ibisasu vyinshi. Mwaravyumvise ko hari gihe vyagwa mu Burusiya tugaca dutangara kwa Putin ibisasu vyaguyeyo, mugo baje kugusigurira ugasanga Ukraine yarashe nk'ibisasu 300 hashitseyo nka 20 canke 10. Nimumbwire ko ngene gisasu kimwe canke bibiri mufise ubwirinzi pum kikagwa mufise ubwirinzi. Seke nakanwa gusa. Abanyarwanda gabanya umunwa ku bintu by'urugamba n'ivy'intambara, nta na rezonema niyi mugira. Ugasanga poor civilian nka Baskovia nka Baroki ngo barashe ngo mu Rwanda ngo bagitse kunuko mwirashe. Objectif yo kwirasa mwase ko umurundi yatsa umuriro. Biri clear, simple and clear, n'ibintu bitahuritse. Mwarasotoye canke kirabatoroka muca mwibaza ngo abarundi barahubuka nkuko mubivuga nkoresheje ururimi rwanyu kugira mu bitahure neza. Abarundi ntibihenda, abarundi ntibihuta, abarundi ni strategy. Nimba mwakirashe mu rugombo avec objectif yo gusotora intambara. Ubu abantu bajejwe itohoza mu gisirikare babicaye bamedita, abajejwe plan strategique z'intambara bariko baramedita, abajejwe ibikoresho bariko baramedita, ibindi byinshi avuga ati okay, si on va attaquer. Nimba rero matwatewe on va attaquer koma, nimba naho tutatewe turabe cazananye he nisanganya canke ni fait à volonté. Nibi bafata umusirikare w'u Burundi nahubuka ntiyihutira, ntari pressé, turatuje. Iki ni kimwe. Hama harandi makuru bavuga ngo banetarije drone ngo ivuye mu Burundi. Ni binyoma gusa. Drone ya John, drone isa ni Bajaj, isa ni Red Bull ndiko ndanwa. Mes chers amis. Okay, ijya drone nimbi haba ni muyindonderere ku foto ikiri nzima kuko irafisa aho yazananye, irafisa aho yakozwe. Ariko binyuranye n'ibi ngomba ndabereke aho wazalendo bafise ivyuma bimwe mu bikupa amajwi, amadrone n'ibindi bayikoroye bo fata video. Kweki mugira ama montage, kweki mubesha.
mukaja ku mamedia muhuruduka abarundi ntiduhubuka muko uraba wazarende bamaramaza uzarindira bamaramaza neza ku mutagi ka post igashira ko video ifise drone yanyu ifise ibikoresho vy'iwanyu ngo mwe murondera amafoto mukuye za Israeli mukuye Armenia mukuye mu bihugu vyibagiwe za intambara za Iraq za kera mugaca muza ngo mwakoroye drone ya jaune umusoda yakora drone ya jaune no wahe isa niba judge drone ikigaragara jaune niba rigaragara mu kirere riboneka batezwa gusiga ibintu biri gris noir bisa n'ikirere kumbure n'ibindi hamwe unarangamije mu kirere utakibona ntashobora gukora drone ya jaune bimuke kobesha ibinyoma birabarembeje. Ikindi naco mwabonye antene iraswa hariya ya Vodacom mu Kamanyora aho bita Ngomo hajya neutralisation ya char y'abanyarwanda. Abanyarwanda bari bipositionye hariya Ingomo ku musozi wa Ngomo kugira baze bararasa Kamanyora centre barasa mu mazu barasa mu mashure. Abanyarwanda inkotanyi sirta abanyarwanda mu mbabarire iyo mvuze abanyarwanda mwe mutahora ko ndavuga Kagame n'abamuyoboka sibara ko ndavuga abanyarwanda mwese hari abanyarwanda dufise ku mutima abanyarwanda badufise ku mutima ariko mvuze abanyarwanda bikancika ugasanga navuze abanyarwanda muze mutahora ko niko ndavuga inkotanyi niko ndavuga ibyo binwa amaraso abo basogose sibara ko ndavuga abanyarwanda mwese aha niho ngomba ko haba clear ariko usanga navuze ati abanyarwanda mwe mwabaye gute mugaca mwibaza ngo navuze abanyarwanda bose no ndazwa abanyarwanda bazima nakujya namwe kumbure twe mutwita imbonera kure mukatwita aba FDLR mukatwita intera hamwe mukatwita ko mugomba parce que ivyo namana bisigwe singo bashaka kugumanda bigarukako rero kuri rya antene ya Ngomo harimwo sha cyo twamvise wazarendo bavuga ati on neutraliser un drone rwande kandi turaneutraliza na char hajya ntibapfuye kuharasa na okay namanda basaba tutadukoresha raisonnement pas de sentiment icara hasi uyumvire ni gute bo gaspia igisasu bakirasa antene iga antene yari batwaye iki telefone bashatse kuzinya ama telefone no barashaga muri antene ya Vodacom kuko hari hajya munsi muri antene hari char y'abanyarwanda yaguma ipirona irasa abene gihugu bagiye kuraba amakordone y'ibisasu yo bizanana babona biva hajya baca barayitwika affaire termine abanyarwanda baba barawushonye ngo badugije drone umuwazarenda bayirashishije Kalashnikov kwanza ngira ni kamugobora baba barayimanuye kubimara marevye. Ikindi naco je muzo mumfashe muzoze muza mumpenyuza nige hari murabona AFC M23 Kanyuka Corneille Nanga Bisimwa Wiringoma Sultan Makenga Kagame Mubarake James Kabarezi nkimuvuga kuko wewe mwarumvise ko bamutwaye muri presidence kubera asigari inapte ashoye kuba atazosubira no gukoresha igiti cy'umugongo azomagira mu gapusipusi mugabo sivyo ndamusabira ariko Kagame yarivugiye ko amaraso mwasheshe azoguma bakurikira azobahumira ndashoye kuba ari destin cyangwa sanga sinzi me reka mve kuri uko nako ndabaho rutonde bwo bantu bicara kugira basohore communique mubonye communique ya AFC M23 mumenye ko hicaye imitwe Kagame Mubarake Sultan Makenga Corneille Nanga Wiringoma na Makenga mutoyi Mbari Ismaili n'abandi benshi bagenda batandukanye bakavuga ati tabaza makunga abana bacu barahonye bakora bakoramwo vyandashe bakora bakoramwo ifumbere muri Kongo. Communique ryari bavuze ibi nibi uno munsi baraye basohoye indi communique ngo abarundi ngo muko mugira mugabo kazona Roki nyakuntunga yaramaze imisi atavuga ngira bamusubije ibijumbu burya kugira imbwa nisubire sinzi reka mbanze ndaganda kihota umugari nagomba ceka mbanze ndawihota ariko mwabonye aza ngo igisirikare cy'u Burundi casohoye communique genda murondere ku ma platform yose y'igisirikare cy'u Burundi murondere mu Burundi twebwe ngaha mu Burundi twetangura kumenya iby'igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi bakomunite tuba twabimenye nta communique nimwe yabi yanditse yabi yo kuvuga umuvugizi w'igisirikare cyangwa undi abijejwe yashikirije mugabo Roki mu biganira ariko arakora nje ndababwira abarundi n'abanyarwanda ni murabe je sinzi gituma mugabo narumvise ko ababonema bose bafise bagaba mama wa Gasabo ngo desase nkanti Roki ngo Emilio Kombye twarumvise kana ama strategy bakoresheje yo kugura abasabu ivyo navyo ni ntege nke ariko gende murabe ku cano zizewe amacano bavuga ati uyu ni miburi naho nukuri habariho umuntu
haba hariho ikintu citwa etre humain, umwana w'umuntu. Ariko kumva basi umuvyo bintu avuga harimo rezonema, ukumva basi ko siguhuruduka sugutomboza sugufana. Ego umuntu ashaka kuvuga kuko ari umunyarwanda ategetswe kuvugira igihugu cyo cy'u Rwanda ntigisebe nikimaramara. Ariko basi ugashyiramo n'ubwenge ukavuga ati none ninabesha ki yari drone ya jaune ni no uzurabe n'abakora ama video aba producteur b'amasinema n'amavideo nta muntu ashaka nta drone ya jaune muzopfa mwarabonye banga bakoreye drone ya jaune isa ni bajaji nuko mwamvuga ngo ibajaji isa ni video ya jaune ijya nyene yabido tuvomamwe. Koresha ubwenge ukumva ngo barashe ngo basirikare ngo basirikare barundi ngo arenga 200 ngo bapfuye roki muzimu ufise ubwenge ukaza ku gisirikare cy'u Burundi ngo catanze communique abanyarwanda ikiyanya abanyarwanda vumo de CV kwanza nta deception ufise kuko mwokura hebizima mwovuga. So rero nanje kubabwira ko u Rwanda rwahisemwo kwirasa benshi bako barabona ngo vyagenze gute gwirashe kugira bazimanganye umurundi kumbure niyagira ukuntu kuvuga terega natwe burya twarashwe burya twashikiriwe. Iyo niyo systeme bakoresheje kubesha naho ngo bakoreye drone sivyo, ahubwo drone nyarwanda niyo yakorowe. Nimba mutabibonye naho ndabashiriramo yindi video ngaha kandi mwumvirize ukungene mu Wazalendo abivuga abisigura neza. Reka mbanze ndabashiremo ino video hanyuma tuyirabire hano. Hapa tunakuwa sehemu zinaitwa Bwigala sisi force Wazalendo ambaye tunakuwa na mtu simaji na nyembo pamoja na kikosi yote tunaangusha drone ya M23 enemy. Hapa tuko tunaangalia Kamanyola, tunaangalia Rupango. Kwa kweli tuko katika kazi, ndio maana adui hana nguvu na haizi kuwa na vya kusema. Wenyewe tuko kabisa, sisi hatuogope adui wala hatuna oga na yeye. Tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo na kwenye adui iko ajue kama drone yote itakuya haitakuwa na force tena. Tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao. Kwa kweli tunafanya kazi hapa sehemu zinaitwa Bwigala na hatuna oga na tutatoka na tutajengua. Na najua kuna wengi wamekwisha kimbia, lakini sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wa Kongo wala hatuogope mtu yoyote. Kwa kweli adui atajinue hatumuogope. Hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa. Ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki please kuna kwa watoto wa mzee Patriote hapa kabisa. Kazi inaendeka bila oga bila mashaka, mtu asiwadanganye. Hapa kuko kikosi ya mzee Patriote pamoja na Makanaki Kadandari. Merci kwa walio Uvira, merci kwa inchi Kongo yote nzima, tunakuwa katika kazi. Asante sana. Amena. Ndibaza ko mwese mwiyumviye Wazalendo urabona ko bayifise barahagararanye apana bijya vy'ama montage by'amafoto twereke video ngo mwarasha abasirikare twereke Wazalendo irerekanira filma amandroid ni muyafise ni muyagendana ibinyoma bakubwira abazungu ngo tu peux mentir une fois mais n'est pas toujours kumbure cyangwa n'est pas toute une éternité. Urashaka kubesha rimwe mugo ntushoboye kwamubesha. Kandi abanyarwanda mwarabesha mukereka abanyarwanda ko mukomeye naho shwi murava nababwiye ku Rwanda ari muragaragara hanze nkuko umengo harasayangana hagize iki mugabo kure ndani mateso inzara amavunja igihugu kikigwara amavunja n'umuvumo. Sikuvuga ati ngo simbabaye abayagwaye kuko nababwiye ko tigwaye amavunja nimwe sinkotanye n'imiryango y'abitwa ngo bava ku ba FDLR. Ariko kuba igihugu kigishobora kuba kigwara amavunja ku rwego nk'ugo muraraba katari Farao muri Egiputa mwaratewe banyarwanda ababuza gusenga ariko mwaratewe. Sawa mugire rero umunsi wa gatandatu mwiza, reka tuhure mu bindi biganiro. Ariko narinje kubabwira ko u Rwanda rugeramiwe ku binyoma kandi tuzobafukura mpaka. Mwarahezakiwe kandi ndabitse ko Tafuri Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.